102 indirimbo y'ijana na kabiri ndibaza mu Kirundi. Ivy'isi vyavuye mu mutima kubw'amaraso n'agaciro nunamye imbere y'umusaraba, amaraso ya Yesu ni meza. Ivy'isi vyavuye ku mutima kubw'amaraso n'agaciro nunamye imbere y'umusaraba, amaraso ya Yesu niyanyeza. Ndakunda 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 umukiza wanje yanyiguriye igorogota ku giti. Ndakunda 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 umukiza wanje anyiguriye igorogota ku giti. Nari nazimiriye mu vyaha, nari umuja w'urwanko n'inzigo, nari umuja w'urwanko n'inzigo, naratinye umunsi w'amateka, naratinye umunsi w'amateka. Ubu hari amaraso yarabinkuye, amaraso yarabinkuyeho. Nari nazimiriye mu vyaha, nari nazimiriye mu vyaha, nari umuja w'urwanko n'inzigo, nari umuja w'urwanko n'inzigo, naratinye umunsi w'amateka, naratinye umunsi w'amateka. Ubu amaraso yarabinkuye. Twese hamwe tuti ndakunda 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 umukiza wanje yanyiguriye igorogota ku giti. Nari imbohe none ndidegembya, nari imbohe none ndidegembya, nari mpfuye none ndi muzima, nari mpfuye noneho ndabona, nari mpfuye noneho ndi muzima. Nimumva yo mahoro Yesu yampaye. Ndakunda 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 umukiza wanje yanyiguriye igorogota ku giti. Abamukunda muti haleluya, haleluya. Nari imbohe ndi muzima, nari mpfuye none naho nyine ndi muzima, nari imboshwe, nari umuja w'urwanko n'inzigo, naratinye umunsi w'urubanza, ubuha amaraso yarabinkuyeko. Nari imbohe ndidegembya, nari impumyi none ndabona, nari mpfuye none ndi muzima. Nimwumva yo mahoro Yesu yampaye. Ariko igitero ca mbere kirakomeye, nico tuganira kuno munsi. Bibiliya imbwira muri Yohani wa mbere igice ca kabiri murongo wa 15 usha ku 17, ijambo ry'Imana ritubwira ngo, baraza kudusomera, ariko umutwe w'ijambo dushaka kwiga kuno munsi ni twirinde urukundo rw'isi.
twirinde urukundo rw'isi. Umwanditsi wa zino ndirimbo yaravuze ijambo rikomeye ngo iby'isi byamvuye mu mutima kubw'amaraso ntagakacira, nunamye imbere y'umusaraba amaraso ya Yesu niyanyeza de. Iby'isi byamvuye mu mutima. Mbega kino gihe abakristo bashobora gushingira intahe izina rya Kristo yuko iby'isi byatuvuye mu mutima. Bibiliya iratubwira yuko urukundo rw'isi ruhushanye cyane urukundo rw'Imana. Ntibishoboka gukunda bibiri. Uno munsi turaganira ku ijambo ngo twirinde urukundo rw'isi. Reka badusomere Yohani wa mbere igice cya 2 umurongo wa 15. 15 havuga ngo n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ntimugakunde isi canke ibiri mw'isi. Ntimugakunde isi canke ibiri mw'isi. Umuntu niyakunda isi ugukunda data wa twese nikuzoba kuri muri we. Umuntu niyakunda isi ugukunda data wa twese nikuzoba ko kiri muri we. Ndashaka duhera ahantu nyene tuvugana kuri iri jambo ngo twirinde urukundo rw'isi. Iyo tuvuze isi tuvuga iki? Ndashaka ngo ntandukanye ibintu bibiri. Abenshi hari igihe nigeze guhura n'abantu barambwira ngo pastor ako kantu ufise ni keza, ako gashati ufise ni keza, kampe n'iby'isi kampe, ako gakoti ni keza kampe n'iby'isi, ngize akantu kose ndonka n'iby'isi kampe. Ndazazanirwa nkabura neza icy'isi n'ikitari icy'isi. Iyo Yesu avuze ngo urukundo rw'isi nirukabe muri mwebwe, nimukunde isi n'ibiri mw'isi, kuko urukundo rw'isi ukunda isi urukundo rwa data niba ari kuri muri we. Ca ntahura ni isi none bariko batubwira niki? Isi iyi tubona ibiti amabuye bavyita mu Kigiriki cosmos. Urashobora kwandika iranditse hariya hejuru cosmos, COSMOS. Cosmos. Cosmos ni ibidukikuje, l'atmosphère, akayaga, ibidukikuje hirya no hino, ibirere n'ibiri mw'isi byose. Ibintu tubona bigize cosmos. Bibiliya rero ntiri kwitubwira ngo twanke cosmos, ariko hari irindi jambo Ikigiriki gikoresha iyo kiravuga isi kikavuga komos, KOMOS. Komos. Komos isigura systeme y'isi. Abanyamuji muravyumva. Systeme y'isi. Ingene isi twagwa, ingene isi yifata. Iyo rero komos iragukomora. Irakomorana. Satani ariko akoresha komos. Hari ibyo yinjiza muri inosi, kuko Bibiliya tubwira ngo arongoye inosi. Hahandi akavuga ngo ni nk'umwami w'inosi, arafise ibyo aganza, ariko abiganza biciye muri komos, biciye mu kungene abantu bitwara, ukungene abantu babana. Arafise influence yiwe canke arafise ingene atwara inosi, akayitwara mu vyo abantu bagera ku rugezo rw'aho batagikunda Imana, batagishaka Imana. Komos ni systeme ifunctiona muri inosi, igutandukanya n'Imana, ikugira indépendant de Dieu. Nukeneye Imana urabishoboye. Hari ubuhanga n'ubwenge, hari ubushobozi bushobora kuguha. Isi kubwira ngo urashoboye, hari ibintu Imana ntigikenewe. Abaja mu masengero no kurondera Imana bariko batumwanya, Imana ntibaho. Iyo ni systeme komos imaze gukomora abantu benshi. Yesu ijambo ry'Imana riko rimbwira ngo nimugakunde komos, nimugakunde isi n'ivyayo. Nimugakunde isi n'ivyayo. Isi Satani, Bibiliya tubwira muri Yohani igice ca 14 umurongo wa 30, avuga ngo Yohani 14 umurongo wa 30,
sinkivugana namwe byinshi. Ni Yesu ariko arabivuga ngo sinkivugana namwe byinshi kuko umwami w'isi ari mu kuza. Satani ari mu kuza gukora ibikorwa byiwe. Ariko hari ijambo riryoshe Yesu yahereje ko naho ari mu kuza yamara ntacyo afise muri jewe. Isi na systeme yayo n'umugwanizi Satani ngena ariko arakora mu byerekeye inzego zitandukanye ziri hano ku isi aboneka nk'uganje nk'urongora. Ariko ashitse ku bana ba Yesu, ashitse ku bizera Kristo bagendera muri we, ntacyo ahakura kuko sabiwe. Yesu aravuga ngo nahaje yamara muri jewe nta kintu ahafise. Icomba abakristo bose bakavuga bati naho Satani avyura ingunza ntacyo afise muri jewe. Naho Satani ahaguruka ntacyo afise muri jewe. Ntacyo yambikije, ntaciwe kiri muri jewe. Isi iriko irajana abantu benshi. Satani akoresheje isi ariko ari influence mu madomene yose y'ubuzima bw'isi. Novuga iki? Ndashobora kuvuga mu byerekeye ubugenegene. Ubugenegene hariho ivyo bita ubugenegene, bagacapa bagacapura bakajinjira mu miziki n'ibindi byose by'ubugenegene. Satani yaracengetereye akoresha isi mu guhuvya abantu. Uno munsi nta muziki usohoka ngo wemegwe mu isi utarimo abantu bari gusa, utarimo abantu bakora ibiteye isoni. Ikitubabaza nuko abana bacu bariko baraba ivyo bakabona ngo nivyo vyemewe, nivyo bivugwa ahantu hose, tugasanga abana bacu nivyo bariko baratamba mu nzu zacu. Hamwe nyene duhamagara izina rya Yesu niho ya ndirimbo yavikuzimu yishira hejuru ubushira soni nizo ziko ziravugirwa mu nzu zacu. Nikibazo isi Satani yararongoye yinjiza abantu mu kwibagira Imana. Kera uguhimbaza no gutazira n'umuziki wari uhimbaza umuremyi. Uyu nyene Satani niwe yahoze ari uwa mbere, ari umukuru w'abahimbaza Imana. Amaze gukoroka aca ronona ico gikorwa cose cyo guhimbaza Imana, ahindukiza imitwe y'abantu n'ivyimviro vyabo, basigara bahimbaza ivyaha. Ivyo nivyo birimwo mu vyerekeye ubugenegene. Ejo bundi nabonye ivideo irambabaza, Sud Africa w'umuzungu yagendeye ishuri ry'abana biwe, asanga ivyo bariko barabigisha amarira amutanga hasi. Yasanze abana biwe bariko babigisha gucapa, ariko uko gucapa bagacapa Yesu asa n'inzoka, bagacapa Yesu ari kumwe n'abamaraya, bagacapa Yesu n'inzoka. Afata amabibiriya barayatabagura bayakoramwo ibistatu vya Satani. Yararize aravuga ati ibi nivyo bariko baratwigishiriza abana, ati rishuri nari ndarize ariko ndababaye. Ngo ni ibintu byiza, turiko tubigisha guscripta, gukora ibisanamu, ariko ivyo bisanamu rimwe na rimwe basanga babikoresheje n'amabibiriya batabaguye. Satani ariko arica, andi ariko yica mu magi mu bana bacu. Media ituma tumanako amakuru. Uno munsi ituma tumanako y'amakuru umenga ni gitero Satani yayinjiyemo, nayo nyene systeme y'isi ariko yinjizamo gusambura imitwe y'abantu. Abantu ntibakifise umutima utekanye. Agakuru na cyane cyane agakuru kabi niko kihuta kwiruka. Amakuru meza ntavugwa. Muze muharure mu message muronka. Mbega muzobona abavyaye dushuri. Mbega ntibariho. Mbega muzobona abibarutse neza. Umugabo yaje kumwibarutsa neza, amuhaye amashugwe. No, ariko muzobona ibibi.
ibiriko birasambura isi. Media yayinjiyemwo, ariko yerekana ibintu by'urupfu gusa. Abenshi bavuga ngo ubu tufise iterambere dushobora gukomunika n'ahantu hose, ariko ayo makomunikasiyo akatujana mu bupfu iyo tutaravye neza. Systeme y'isi yinjira mu matelefone yacu, mu maordinateur yacu, mu mateleviziyo yacu. Ivyo bariko baratwereka ni biki? Ni kibazo. Systeme commence y'isi mu vyerekeye intwaro, politique, gouvernance. Uno munsi hari amategeko turiko turumva ariko kw'isi yose. Amategeko avuga ngo nta kibazo, umugabo n'umugabo barashobora kurongorana, umugore n'umugore barashobora kubakana. Ubu bageze ahantu vyabacanze, bemereye yuko umuntu ashobora umugabo n'umugabo barongoranye bashobora kurondera umwana, akitwa umwana wabo, ariko n'umwana atagira se, atagira na nyina. Uruvange. Umwana azokura gutyo, nawe azonezererwa gusa n'abavyeyi n'abamureze. Ngivyo. Ejo bundi muri 2016 muri Canada bashizeho itegeko ryitwa bestialisme. Kuvuga iki? Ko abantu bashobora kuryamana n'ibikoko. Ibi ni mu bihugu twitwa ngo ni bihugu biteye imbere, ariko uno munsi systeme y'isi yamaze kuvyinjiramwo. Bene data mu bihugu byacu nabo bakavuga ngo shaka kuba nk'umuzungu, shaka kuba nk'umuzungu. Akantu kose sigaye ndi umuzungu, sigaye nitwa pataro. Bumva kumenga niko gaciro bafise igihe bariko barisusanya n'ayo masosiyete ariko arasambuka. Isi iriko irakora, Satani ariko arakora muri systeme yiwe komose. Intwaro ziriko zirashiraho amategeko amwamwe, aho uzosanga imiryango yarasambutse. Ejo bundi igihe nari muri Afrika y'Epfo, ahantu hose ndi kudaca naguma mbona ngo wifuza gukuramo inda, telefona iyi nimero. Nibisanzwe amafishi, wifuza gukuramo inda, abortion, andika telefoni iyi nimero. Bararushanywa gukuramo inda neza. Ivyo biri mu mategeko y'igihugu. Bene data, ivyo bishigwaho n'abande, n'abajejwe intwaro n'amategeko. Nico gituma abakristo bakwiye guhagarara neza muri ivyo bibanza byo gushinga intwaro cyangwa ibibanza by'intwaro, bakavyinjiramo mugabo biteguye. Ndemera ko umukristo ashobora kuba muri politiki, ariko ndemera kandi ko hari ibibazo bikomeye cyane ategezwa kuba akomeye mu kwizera. Education. Uno munsi hanze amashuri amwamwe abakijijwe batanguye gukura abana babo mu mashuri ya leta, babakuramwo ariho hari hasigaye ubuntu. Ariko mu mategeko barimwo bariko bigisha abana babo yuko atakibazo kwikinisha mu vyerekeye ubusambanyi ngo biraguruhura. Bakigisha abana babo kwisambanya ngo biza gufasha mu mitwe yabo, ivyo ntazi. Abavyeyi bahagaze muri Kristo ubu bariko bararira, bariko baja hamwe, ariko barondera kubaka amashuri ahagaze ku ijambo ry'Imana. Kubera iki? Isi na systeme commence y'isi yinjiye mu vyerekeye uburezi, education. Bariko batwigisha iki? Bamwe tunezerwa ngo twarungise abana mu ishure, tugaheruka twabarungise mu ishure tukabona nabahejeje gukora devoir, hari n'uwaje akabigisha hanyuma tugasanga baryamye. C'est tout. Education igaherera gusa mu ishure ngo twabarungise ku ishuri ryiza, turiha amamiliyoni n'amamiliyoni, ariko ubuntu ntituriko turabwigisha mu nzu. Nta mutima w'ubuntu, nta mavaleur y'ukigongwe, y'impuhwe, y'ukubaha, y'ukuvugana urupfasoni, y'ukuvyerekeye kubaha abantu bose aburuta n'abutaruta. Kuvuga ivyo byose ntituriko turabyigisha, ariko bariko binjizwamwo
physique, chimie, mathématique. Ivyo urashobora kubigira mugabo ukaba udafise ubuntu. Mbega abakristo uno munsi ntaco mushobora gukora muri education. Bamwe mwarize ivyerekeye kwigisha, muri he? Mu vyerekeye idini, amadini. Uno munsi haremerewe cyane amadini amwe gushika naho aho hiyo mu gihugu ca Kenya numvise yuko byemewe nuko ushobora kwandika hejuru y'inzu cyangwa iryo shengero ryawe Église de Satan. Liberté de culte. Gusenga ivyo ushatse. Reka kumpohotera jewe nsenga ico nshatse. Shatse gusenga igiti, ndasenga igiti. Sanse gusenga izuba ndasenga izuba. Rero ico nshaka gusenga cyitwa Satan. Ni mundeke. Okay, nta kibazo. Senga liberté de culte. Ngibi ayisigeze uno munsi. Amadini amwe yigisha ibitahagaze ku ijambo ry'Imana agategwa intege cyane ahubwo agashigwa n'imbere kubera iki asunikwa na systeme y'umugwanyi Satani. Kandi abantu benshi bakayinjiramo ariko bahagarara ahantu bababwira bati ihana ivyaha rondera kugororoka kuva mu Mana uri kuratugora. Muri kino gihe birabujijwe kuvuga ubutumwa bwiza mu bihugu bimwe. Ntushobora guhagarara ngo ubwire ubuntu mutumwa. Ejo bundi numvise mu gihugu ca Swede no ku kazi birabujijwe kubwira ubutumwa uwo mukorana. Kubera iki? Uri kurampahaza. Kubera ko umbwira ibintu ntizera. Woshaka guhindura abantu bacu. Uri kubahindura iki? Ngiki kibazo caho bazibije ivyerekeye ubutumwa bwiza ariko isysteme y'isi shaka kugururira abantu bavuge ibipfu n'ubupfuye. Ibipfuye byose bavyinjiremwo. Medicine. Uno munsi bariko baragira ubushakashatsi. Bageza ahantu bariko biyumvira ingene ngo bazorema umuntu. Ingene bashobora kurondera umuntu bivuye mu gaselure gatonya gusa agashobora gukora umuntu. Isi yatanguye kugira ubwoba igera ahantu iravuga ati ibi bintu ni mu bihagarike hakiri kare. Dushireho n'amategeko yuko ivyo bintu mutobikora. Kuko mu gaselure gatonya gusa k'umuntu yapfuye heza imyaka. Abashakashatsi baravuga bati ndashobora kugenda nkafata agashatsi canke agaserire akantu gusa k'umubiri w'uwo muntu nataye canke natakaje canke yapfuye bakankorera uyundi bakamushira muri bya vyuma hakazoza uyundi mwana asa na wa undi nyene. Ikibazo aho kiri no munsi abantu bafise ubwoba yuko bashobora kugenda kurondera serire ya Hitler bagakora ba Hitler ibihumbi n'ibihumbi. Uno munsi abantu bariko barashakashaka ngo kurema gushiraho umuntu mwiza aruta abandi bose. Bakarondera amaso ya mbere, ubwenge bwa mbere, taye ya mbere nziza sinzi yariyo. Umuhungu umwe turahura muri banki arambwira ngo mbega wa muntu wa mukobwa mubana hariya arakomeye, wa mundi yaba hariya hepfo. Ati wa undi wa mataye, ndiyumvira uwa mataye. Ni nawe mbona. Sawa, turabandanya. Arasubira aragaruka ngo basi wa undi ngo umwe yaba hariya hepfo ngo umwe w'inzobe wa mataye. Ndavuga ni mataye? Ayo mataye ameze gute? Ngiyi isi iri kwirarondera kudekriva abantu ku buryo wewe udafise ico bita ngo mataye ucubiki. Ariko nashaka kukubwira ngo uru wakunzwe n'Imana yakwiyumviriye kwigukunda, ifise umugambi mwiza ku buzima bwawe, nta na kimwe yihenze kuri wewe. Haleluya. Nimba ufise uruhanga runini vuga uti ndafise ingabire y'uruhanga. Haleluya. Nimba ufise amatwi manini Imana ishime mfise ingabire y'amatwi. Uri mugufi uvuga uti Imana ishime ndi mugufi mfise ingabire y'ubugufi. Ni ingabire ntibironka bose. Haleluya.
isi iriko irashaka twese kudushira ku murongo umwe ngo dutwagwe uko isi igomba, ariko muri Kristo baravuga bati ntibikabe, turabimana, twitirirwa izina ry'Imana. Muri medicine bariko baragerageza nompa gusa kugira ivyo bintu, ariko bariko banashira amategeko, haba ayo guhagarika gukorora inda bakabishira mu mategeko, canke ko umuntu ushobora kumuhagarikira ubuzima amaze imyaka n'imyaka ari muri koma. Ko ari muri koma urafise uruhusha mu muryango wawe kuvuga uti ni umucomore biriko biramugaburira. Bega urafise uruhusha wo gucomora umuntu utandukaniye hehe n'uwo mucumisa imbugita, ariko mu mategeko barashobora kukwereka neza yuko ahubwo ngo ukoze ikintu ciza, kuko ucomoye ibyamugaburira n'ibyamuhemesha, kandi yarakiri muzima ntiyari bwapfe. Mbega ukwizera Imana kuri he? Ngiyi systeme y'isi, culture, imico. Abenshi imico nitukimenya neza, imico myiza n'imico mibi byaravangatiranye culture, imico. Satani yayinjiyemo azana imico vyitwa ngo ni imico y'igisirimu. Iyo mico y'igisirimu igenda inyoha imico myiza ya Rukristo. Abantu ntibakimenya imico ya Rukristo n'imico bita ngo ni gisirimu, ngo ni wagezweho. Bibiliya irambwira ngo vyokumarira iki kunguka ivy'isi vyose ariko ukabura ubugingo budashira? Vyokumarira iki kwinosi ukundwa n'abantu, aho uciye hose bagakoma amashi ngo mwamubonye, abandi bagahaguruka, ariko ushitse imbere y'umuryango w'irembo ry'Imana ukazovuga ngo sindakuzi, sinigeze ndakumenya. Bamwe bazovuga ngo ntiwamenye gute, kandi mu maradiyo mu mateleviziyo baramvuga. Jewe narinzi yuko ninashika ku irembo ry'ijuru igihe ntari bwakizwe, narinzi neza ko nshika mvuga nti mpamagarira Disa ni mama aranzi. Narinzi neza ko mama Senga ariyo, none ko ariyo nimumpamagarire aramenya. Nkumva umenga yomvugira nkinjira, ariko Bibiliya nasomye yambwiye ngo umuntu wese azobazwa ivyiwe, umuntu wese azobazwa ivyiwe, kandi ngo wakire uyu munsi nyene wumva ubutumwa bwiza, wizere, wakire nuko mantaza umutima, kuko iminsi yawe ntayuzi. Bibiliya iri kuyatwereka, Yohana 12:31. Yohana 12:31 barabandanya batubwira kuri umwami aganje inosi ngo none ubu isi iciwe kwiteka, none ubu umutware w'isi agira ahindigwe hanze. Umutware w'isi Yesu ariko aravuga mu bihe byari bigiye kuza. Umutware w'isi ariko aravuga ninde yisi umutware ariko arongora inosi? Ni Satani. Bene data, mugende mwizeye Imana, ariko mumenya ngo ahantu turi si wacu, twaharungitswe, hari uhaganza n'inkomezi ziwe n'ubwenge bwiwe n'ibyo ariko aragira, nta kunyohe ngo agutware, kuko utari uw'isi. Ndagomba mvuge mu majambo make umurongo wa 16 ico uvuga. Yohani wa mbere igice cya 2 umurongo wa 16 weje kuvuga ngo ntimukunda isi nibiri mu isi. Ugukunda isi kuba gutandukanye no gukunda Imana. Isi bariko baravuga ni iyihe? Isi bariko baravuga ni iyi mikorere y'isi idutandukanya no kubaha no kumvira Imana. Umurongo wa 15 aravuga ibintu bitatu biranga isi, nivyo tugiye guhagarara ko cyane. Ibintu bitatu biranga iyi systeme y'isi. Icambere, kuko ikiri mu isi cyose ari ivyifuzo vy'umubiri. Icambere, mubiri mu isi hariho ivyifuzo vy'umubiri, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, ivyifuzo vy'umubiri. Icakabiri, ivyifuzo vy'amaso, la convoitise des yeux. Icagatatu, n'ubwibone bw'ubu bugingo, l'orgueil de la vie. Bitanduruka kuri data wa twese ariko vyanduruka mw'isi. Ibi bintu bitatu ushaka uraza kubisurinya, ariko nivyo tugiye kuganira ko. Icambere kigaragara muri ino si na systeme yayo, icambere batubwiye n'igiki? Ukwifuza
k'umubiri, la convoitise de la chair. iyi mibiri twambaye irafise ibyifuzo. Nico gituma Bibiliya itubwira ngo mufate mubambe ku musaraba imibiri yanyu muyikrisifye, kuko ivyuzuye muri ino mibiri n'ivyo yifuza bitandukanye gose n'ivyo Imana igomba. La convoitise de la chair. Ndasaba musomere irino jambo mu Bitesalonike ba mbere 4 umurongo wa 2 kwa 5. Abitesalonike ba mbere igice ca 4 kuva ku murongo wa 2 gushika ku murongo wa 5 bagomba batubwire batwagurire gato ivyifuzo vy'umubiri ivyo ari byo. La convoitise de la chair. Abitesalonike ba mbere igice ca 4 umurongo wa 2 gushika ku 5. Paulo ariko arandikira Abitesalonike arababwira ati murazi ivyagezwe twahawe n'umwami Yesu kubabarira ivyo ari byo. Murazi ivyo Kristo yadusigiye, murazi ivyo yasize avuze, umviriza ivyo ari byo. Ico Imana igomba nukwezwa kwanyu no kwirinda ubushurashuzi. Kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza umubiri we mu kwezwa no mu kubaha. Umuntu wese amenye kuganziriza, gufata umubiri wiwe muki mu kwezwa no mu kubaha. Atari mu buryo bwo kwangaza umutima mu vyifuzo nk'uko abanyamahanga batazi Imana bagira. Apana gufata imitima yacu tukayijana mu vyifuzo nk'uko abanyamahanga babayeho mu kurusharushanya ivyifuzo, ubushakanyi, ubusambanyi. Ivyo bibarizwa muri ino mibiri. Aho abantu bamwe bicaye bihaya ivyerekeye ubusambanyi n'ubushakanyi, nivyo bisigaye ari ivyirato by'abantu bamwe. Iyi Bibiliya itubwira ngo ihamagagwa ryacu twahamagariwe kwezwa. Haleluya. Ico Imana igomba nukwezwa kwanyu, nukwezwa kwacu, nukwezwa k'ubugingo bwacu. Kuko iyo atari ukwezwa ngo hariho ukwirinda ubushakanyi, bavuze ubusambanyi, ubushurashuzi. Muri verso yindi y'ikirundi ya Bibiliya nshasha, n'ubushurashuzi, ubushakanyi, ubusambanyi, ivyo bibarizwa he? Bibarizwa mu vyifuzo vy'umubiri. Bene data, nimba hari ikintu umugwanizi uno munsi ariko arateresha abantu cane, n'ubushakanyi, n'ubusambanyi, n'ubushurashuzi. Ndabivuga mbabaye kuko uko imyaka igenda niko agaciro k'umuntu gatakara, kuko Satani yahagurutse kugira ngo asambure agateka n'ibanga umuntu ashobora kuba afise. Umuntu yariko aragenda ahaca hose, bamwe bamaze gutwagwa n'ivyiyumviro by'ubushakanye, kuko iyo baravye aho baraba, ivyo baraba bivyura uwo mutima w'ubushakanye. Umuntu ntagikundwa ko ari umuntu, ahubwo akundwa yipfuzwa. Urukundo rwo kuri no kwihari. Umuntu asigaye arondegwa kuco ashobora gutanga gusa. Ibi birabishe kuko hagera no ku rugezo rw'aho abantu bubaka muga badakundana. Yakunze ivyo ashobora kuronka muri we. Ibi birababaje kuko ingo nyinshi ziko zirasambuka kandi barubatse Rukristo, bagasezerana imbere ya pastori canke padiri yuko bagiye kubana kandi bagiye gukundana ubuzima bwabo bwose, ariko kuko umubiri ari umubiri bamaze kuha agaciro bakawuha n'inkomezi, Satani yaciye mu vyifuzo by'umubiri. Abagabo bake babana n'abagore babo neza, ariko benshi n'abagore ko babana n'abo bahoranye, n'abo bakuranye, n'ababanyi. Ingo zisigaye zuzuyemo ubusambanyi.
abantu ntibagikundana, harimo kurenga ibigo cyane. Ndashaka kukivuga kuko umugwanizi ariko aragikoresha cyane mu gusambura ingo. Turavuga ngaha mu muryango y'uko urugo ari nwayo, ari urufatiro rukomeye rw'urugendo rwo guhinduka umwigishwa wa Kristo Yesu. Iyo urugo rumaze gusambuka kubera ubusambanyi n'ubushakanye, uruvyaro rukwirikira muri ivyo nyene. Ikindi naco kibabaje, abantu ntibatahura yuko Satani ni mpwemu mbi n'amadayimoni udashobora kuyikingira ukoresheje preservatif. Preservatif nishobora gukingira idayimoni. Abenshi bafise ubwoba bw'ingwara, ariko ntibafise ubwoba bw'impwemu mbi. Abenshi bagiye barahanahana amadayimoni kubera ubusambanyi n'ubushakanye, vyuguruye inzira. Bamwe bageze ku rugezo gaho batazi neza abo basambanye nabo, ibibazo vyagiye biraca muri bariya basambanye nabo, vyaherukiye muri uwo muntu. Ageze ku rugezo rw'aho ashobora kwiyahura, nta munezero agifise w'ubuzima. Vyaje gute? Yugururiye inzira umugwanizi Satani muri iki cipfuzo c'umubiri, agashika mu busambanyi. Ibi ntibigiteye isoni yuko abavyeyi bafata abana babo bakabafata ku nguvu. Aho cerekana umubiri wahawe icicaro, Satani arawukoresha gushika naho umuntu atagishobora kwikontrola. Umenga umuntu nta bwenge agifise muri kino gihe gushobora gukwirikira umwana wawe wavyaye. Uru n'urugezo rwaho Satani agushira ahantu akaguhindura umuja, agaca afata ya image Imana yaguha agashaka kuyisambura kuko agufitiye ishari, agufitiye inzigo. Satani ntanezererwa n'umuntu, nico gituma ashaka guhindura umuntu umuja, akamugira ubusa, akamuha kukwirikira igikoko, akarondera kuryamana n'igikoko, agahinduka ubusa, agahinduka ubusa. Hariho ibintu vy'amapratique sexuelle vihindura umuntu ubusa, ntakira umuntu. Satani ariko arondera konona agashusho Imana yasize mu muntu. Nimugakunda isi, nimugakunda isi. Isi ikuvyurira ubushakanye, ikwereka ngo warasizwe. Umwigeme abonye ata abantu bariko baramurondera, yibaza ngo ntagezweho, agaca rondera ivyo ashirako canke ivyo akurako kugira ngo akurikigwe. Hari n'abafise umunezero igihe bumva bariko baratuma abandi baja mu mayeta atameze neza, ukumva umenga namushoboye. Wamushoboye? Ntumenye kuri gukoreshwa n'umugwanizi Satani mu gusambura ico Imana yareshatse kubaka muri uwo muntu. Bene data, iki ni ikintu kibabaje, kandi ibi biriko biba hanze, biriko biba kandi no mw'ishengero. Bibiliya irambwira ngo wirinde mwene so, uwita ko ari mwene so ariko ari iki? Ari umusambanyi. Barabaho nyene. Wirinde witwa mwene so ariko ari umusambanyi, kuko birabaho. Imibiri Satani ariko arayikoresha agatuma abantu batagihimbaza Imana, ahubwo basigara barondera iminezero yabo, le plaisir. Ukuryohererwa kwa cane kwatumye abantu batagitahura yuko hari mu ivyaha. La recherche du plaisir. Ica kabiri, canke badushiremo muri Yakobo gice ca mbere umurongo wa 14. Havuga gute? Ariko umuntu wese ageragezwa iyo akwezwe n'ivyo agize iki? Iyo akwezwe n'ivyo yipfuza bikamusuka. Umuntu wese ageragezwa niyo akwezwe n'ivyo yipfuza.
hariho ibintu bigendera mu muntu, ariko iyo udafashe ingingo yo gukura bya byifuzo muri wewe, ivyo nyene nivyo bizogukwega hama bigusuke. harabononye ubuzima bwabo, bonona temoignage zabo. Kubera iki? Bakwezwe n'ivyo bari bifuza, birabasuka. Aho wiyumvira uno munsi ukavuga uti icoma nkatangura azero. Kubera iki? Wakwezwe n'ivyo wifuza, biragusuka. Ica kabiri, Bibiliya yatubwiye ngo ibyifuzo, la convoitise des yeux. Mu Kirundi bavuze ngo ni la convoitise des yeux. ubwibone bw'amaso. Ubwibone bw'amaso. Ubwibone bw'amaso buhagaze he? Mu byifuzo by'amaso. Ibyifuzo by'amaso, l'accumulation, bihagaze go kurondera, kuronka ibintu, kwiyuzurizako. Ibyifuzo by'amaso bigutuma wumva yuko umenga jewe nije nsigaye inyuma, naje ndakeneye kurondera, ndakeneye kubirondera, inzira zose nzocamwo kugira ngo ndabishikeko, ndabikeneye. Amaso ariko arica benshi, kandi Bibiliya iratubwira nivyo Satani yakoresheje guhera kuri Adamu na Eva, asubira bikoresha kuri Yesu. Umviriza ingene yabwiye Yesu, Matayo igice ca 4 umurongo w'8 shika ku 9. Bavuga gute? Mwumviriza ingene Satani yajanye Yesu hejuru ku musozi n'ico yamubwiye. Umugwanizi yongera kumujana ku musozi, ahagaze cyane, amwereka ubwami bwose isi n'ubwiza bwabwo. Yakoze iki? Yaramweretse, amujana ahantu ngo hejuru, kugira ngo agire iki? Babibone neza. Hanyuma acagira iki? Wacaramwereka ubwami bwose bwo mu isi ngo n'ubwiza bwabwo. Satani acabwira Yesu ati, ivyo byose ndabiguha niwagira iki? Niwampfukamira ukansenga. Niki ariko arakora Satani no munsi? Ibyifuzo by'amaso. Amaso abenshi bariko bararaba, bakabona ivyo bashobora kuronka muri kiriya kintu, bakibagira ko ari icaha. Igikuru nico nza kuronka. Abandi nabo ngo nzokwihana. Mana yanje, nzokwihana, kazima nzoba ndabironse. Abenshi bariko baba mu bintu bivuye mu byaha, bikabatera umuvumo, ariko kandi bakaza gusenga ngo reka munsengere ibintu byanje bihinduke, ubuzima bwanje buhinduke, ariko arazi neza yuko niyava mu masengesho aza gusubira muri bwa buzima bw'ibyaha. Mwirinde urukundo rw'isi. Nibyaje giturumbuka. Satani yarasubiye aregera ku ntango yari yaregereye Eva, ngo aramwereka ico giti ingene ari ciza kandi gikwiye gufungurwa. Ngo aracamura, ngo amaze kubona. Genèse 3:6, sinzi ko muyifise. Genèse 3:6 avuga gute? Itanguriro 3:6. Mwumve ico Satani nuno munsi ariko arakoresha mwishengero. Uwo mugore abonye ico giti ko kibereye kuribwa, Umviriza, abonye Satani yaramweretse ngo abona ko kibereye kuribwa, kandi ko gihimbaye mu jisho, ari igiti cyo kwifuzwa, kimenyesha ubwenge, yamura ku byo camye arabirya, ahako umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Ikintu Satani ariko arakoresha nukukwereka yuko hari ibintu bimwe erega nta kibazo. Aba gato, raba n'abandi barabibamwo, raba n'abandi barabikora, none bariya bahagarara hajya wibaza yuko ubuzima batabubayemwo, nta kibazo, n'ubundi nibisanzwe n'ibindi. Ikosa rya mbere uwo mugore yakoze, Eva yakoze, no guha umwanya Satani bakinjira mu kiganiro. Uno munsi hari ingo ziriko zirasambuka kuko bemereye abantu kuganira ibintu bidakwiye ko baganira. Uno munsi hari abakobwa bariko bagwa mu busambanyi
kuko bemereye abagabo kurenga ibyo batari bakwiye kuganira, bakaganira ibidakenewe, bakabereka yuko ari bisanzwe. Ndafise ibi n'ibi n'ibi, zo kurihira amashuri, ndashobora kuguha TI. Bene data bati nzokwihana, ariko ubuzima bwawe bwose ukabuhejeje kubushira mu maboko y'umugwanizi. Bene data, nimugakunde isi. Iyo bariko baravuga isi, bariko bavuga ibinyene bikwega amaso, systeme y'ibintu biguhamagara bikakubwira ngo nzoguha inyungu nyinshi, akubibamo gusa n'akanya gato. Umugabo umwe yarabanye neza n'umugore wiwe, bari babanye neza, batangura umugambi wo kubaka inzu. Batanguye umugambi wo kubaka inzu, barakora bitoroshe, baragera ahantu barashika kw'irento, inzu iraduga. Igeze kw'irento, baragireza inguvu zose, amahera ntiyaboneka. Baravuga bati reka tuje kunezerwa, dufata akayaga kuri plage, tumaze iminsi tukubise umukanda mu nda, reka natwe dufata akayaga, turabe aho tugejeje, twongere dusenge canke twongere tuganire, tunezerwe natwe. Baja ku kayaga kandi barakundana cane. Bashitse ku kayaga kw'Itanganyika, baraganira neza, bameze neza. Aho nyene kw'Itanganyika hari hagendeye umugabo umwe wo mu bihugu bya hariya muri Afrique de l'Ouest, yakora muri kino gihugu muri ONU. Hanyuma aba yabonye nyamudamu, akamuraba cane. Uyundi nawe akabwira umugabo wiwe, hari ikigabo kiyo kiranda. Umugabo wiwe ati cihoze, baba nanje bironderera kunezerwa no kuganira neza. Nshaka igabo kibana yakimuganira, gitangura no kumuha amasinye, ibimenyetso bimwe bimwe kimwereka yuko kimwifuza kandi camukunze. Umugore ati ivyo sindimwo jewe. Murabizi n'amajambo menshi abadamu bavyanse bakunda kuvuga. Hanyuma umugabo n'umudamu barataha. Bashitse muhira, haize iminsi umudamu atelefonwa n'inimero atazi. Izo nimero zari zande? Zari za wa mugabo bahurira Itanganyika. Hanyuma aramubwira ati jewe nitwa gutya, naragukunze cane, naragukunze gose, wonyemerera gusa tukararana ijoro rimwe? Ndazi ko muriko murubaka, ndazi kandi naho mugejeje. Uryo joro gusa wotwara chèque en blanc, kuvuga chèque itanditse kwa mahera, niwe wo kwiyandikira ko ayo ushaka, ariko nyemereye tukararana ijoro rimwe. Umugore arakupa uko ivyo bintu atabishaka, aca bikoza umugabo wiwe. Umugabo wiwe n'umugore bose bati ivyo ntibibaho, ntibishoboka. Baravyanka. Imisi iragenda, inzu biranka kwiduga. Ikibazo kiba ikibazo. Hanyuma Satani agendera umugabo, ahamagara umugore ati mbega hajya arasubira kuguhamagara? Uyaje yumamagara gute? Ni nimero narayibrose n'iki byose. Okay, imisi irasubira agenda, Satani asubira gucama umugabo ati mbega hajya twiyumvire, umbabarire kuba ndakubwiye kino kintu, urazi ko ndagukunda. Mugabo raba ibibazo turimwo n'amaruaye n'ibibazo byose by'amashuri n'abana n'ibindi byose, murabona ibibazo biba mu rugo. Wonyemerera ukajayo rimwe gusa, ari ugatwara agakingirizo? Umbabarire kuba ndabikubwiye gutyo. Umugore araturikisha ararira, nunkunda
ndagukunda ndabitahuye gute ushobora kunsuka gute ushobora kuvyiyumvira gutyo. Umugabo ati mbabarira mugabo nabonye ibibazo byabaye ibibazo. Iryo joro ntibaraye babonana neza, umwe wese yarashavuye, bamara n'iminsi bashavuye atawuvugana n'uyundi. Umugore abonye bimeze gutyo, umugabo aramubwira ati nukuri ubandanye uvyiyumvira, ngisi uko ni kurakora uno munsi. Umugabo amaze kubibwira umugore araza ati ngo basi tubiganire. Barabiganira, beje kubiganira arambwira ati ibi nimba ngiye kubikora ku bwawewe, urazi yuko ntabishaka kandi ndagukunda, ariko kubera ibibazo turiko turacamo kandi nuko n'urugo rwacu tubona rugiye kuba nabi, ndabikoze rimwe gusa. Mugabo aramushimira, aramurungika, aragenda amurungikana na bwa bukingirizo. Wa mugabo aramwakira, arashaka igabo kiramwakira, hanyuma barararana. Mu gatondo umugore atahana sheke ashira ko amahera ayo ariyo yose. Barashira ko ayo bashaka, baragenda bararotira, barubaka inzu mu kanya gato, inzu nziza irahera. Mbega tushobora kuvuga ngo haleluya. Ariko ni kangahe abantu bahora bashima Imana ko ibintu byagenze neza, baronse umuduga, baronse telefone nshasha, nubatse inzu, mutazi neza canke nabo nyene birengagije iyo byavuye. Iyo nzu barayibayemwo, barayinjiyemwo, barararye ijoro rya mbere rya kabiri, ijoro rya gatatu umugabo arabura itiro, akizungurusa akibuka yuko iyi nzu yavuye hehe. Umugore wanje agasubira, mbega hoho bo baba barahagaritse canke barabandanya. Itiro wapi, amahoro wapi. Haizi yindi minsi umugabo agahamagara umugore, mbwiza ukuri ko mutakibandanya muvugana, mbwiza ukuri, we wavyemeye gute? Jewe nimba nagiye mu ntege nke kuki wavyemeye? Iyo ngeso wari uyifise, amahoro muhira wapi? Mbega hoho ntizatabutse? Muravyumva? Ntizatabutse. Urugo zuguru. Umugabo yaryamagaramye, amabati akamwagiriza, yahindukira ku ruhome, igihome kikagira iki, kikavuga. Biranka, abwira umugore ati ntibigishoboka ko tubana, sinzi neza nimba izo ngeso utazihorana kandi utabandanye ubana nawe. Induru, umugore arirukanwa. Umugabo asigara muri iyo nzu wenyene n'abana. Abana babaho nabi, babaho ubuzima bubi, nabo barateba bava muri iyo nzu bakurikira nyina. Umugabo asigara muri iyo nzu wenyene. Iyo nzu imubera nk'igishato fantome kiguma kimuganiriza. Nawe atako arava muri iyo nzu, arahunga aja gupanga. Sije no wahera. Byari bihagaze he kugira ibi bintu bishikaha? Jambo ry'Imana ryambwiye ngo nimukunde isi, nimukunde n'ivy'isi, kuko urukundo rw'isi ruhushanye n'urukundo rw'Imana. La convoitise des yeux, ukwipfuza kw'amaso. Nakweretse birashoboka ko wubaka inzu mu kanya gato, birashoboka ko nawe ugira ibi nibi. Erega bose barashobora kuhaca, Imana ikakugirira neza, none ni wihana. Ntimugakunde isi.
Eva atangura kuganira n'inzoka. Inzoka iramwereka ngo ahubwo niwabibamwo raba ibizoca biba. Niwakira ico camwa ukagifungura raba uzoca uba umuntu akomeye, uzogira ubwenge. Imana yashatse kukunyegeza ngo ntugire ubwenge nkayo, uzoca ugira ubwenge. Sinzi akantu badushiriyeho hari. Abantu bariko biruka, bariko barondera ifaranga hasi hejuru. Bamwe ntibakibana n'imiryango yabo kuko bariko biruka inyuma y'iki? Ifaranga. Ntunge ngira izina nemegwe mu bantu ariko ugatakaza ubuntu. Ntimugakunda iby'isi. Systeme y'isi yakomoye imiryango myinshi. Ni inzoka ikomorana kandi umuti wayo uragoye, ariko umuti wayo uraboneka muri Kristo Yesu. Biragusaba kwihana no gutunganya inzira zawe. Birashoboka kuri ngaha ariko uri kuca muri izo nzira. Uno munsi ufise icyo bamwe bita ikimanjema. Araguha, uramutelefona akaguha, akabandanya guha, nawe ibyo agusavye uramuha kuko uri oblige, ariko ubayeho ubuzima bubishe. Nashaka kubikubwiza ukuri, ubayeho ubuzima bubishe. Nta mahoro ufise mu mutima kuko uri kuriyumvira ingene uzobivamwo. Bamwe biyumviriye kubivamwo bababwira ngo wihende bivemwo ndakurasa. Baca bemera kubibamwo. Ni nk'abagiye kurondera ivyo kwa Satani. Haragera ahantu ukumva umenga ni nabivamo ubuzima bwanje burahagarara. Narabashingiye intahe y'umwe muri twebwe ngaha yanzaniye ibintu by'ibipfumu n'ibirozi yakuye muri Kongo. Arambwira ati pastor, iki kintu ni ikintu cibanga, barambwiye neza yuko ninagitanga nzoca mpfa. None sinzi ngene ndabigenza, ariko yashaka Imana n'umutima we wose. Aranzanira gatuka ari mu ivyo bintu, bavuga ngo iki kirakomeye gose, ndakimaze nk'imyaka kandi kindongora canke kinkingira. Turaja hari inyuma, namubwira nti ntugire ubwoba, mu izina rya Yesu turagiturira, turagifata, turatsa umuriro, turagiturira. Ariko araraba gutya, yari afise ubwoba kuko yari azi yuko acagwa hasi agapfa. Buno nyene abona kirahiye kiraheze, ndabona arasimvye, ansimbiye ko arangumbiriye. Pastor, ndi muzima, ndi muzima, ndi muzima. Kuko by'ukuri birashobora kuguboha kandi washaka kubivamwo kuko wamaze kugira isezerano navyo, ubuzima bwawe bukahonera kuko utavuyemwo uri muri Kristo. Ariko iyo wihishije muri Kristo Yesu ukingiwe kurusha ibindi byose. Ariko ikibazo kihari kweri kuno munsi abantu bariko barinjira muri ivyo bintu. Ingunda kwereka aho duca kugira ngo tudandaze bize bisohoke n'ingoga. Igenda kwereka umuntu aza kutugirira akantu ukacuronka umugabo biranyaruka, ukacuronka umwana nakanya gato. Abo bagabo nabo bagore canke nabo bana bavuye mu Mana canke bavuye kwa Rumenyi? Mbega uzoshima Imana canke uzoshima Rumenyi? Isi iri kwiraboha abantu. Isi n'ugukunda isi kwabo kwatwinjiranye mu ishengero. Nikibabaje kuko amashengero aruzuye gushika hejuru. Ariko ikibazo gikomeye nuko abuzuye mu ishengero nabo buzuye mu isi. Ishengero ziruzuye, zuzuye abantu, ariko abantu nabo bariko buzura mu isi. Nikibazo yuko kuko ishengero rica ryitiranwa yuko risa n'isi. Nta tandukaniro rihari. Bibiliya imbwira ngo muri umuco n'umunyu w'isi. Ariko iyo umunyu uvuye mu buryohe ubumaze iki kindi? Nta kamaro uba ugifise, gutabwa hasi bakawuhonyanga. Nta valeur uba ugifise. Urafise agaciro kuko wahamagawe n'Imana, ukundwa n'Imana, ntukeneye kuja kurondera agaciro mu kwa Rumenyi. Abenshi baraza gusenga mbwa bafise ibiheko bambaye ngo bibakingiye. Data wanje uno munsi ntibakibishira mu mafyigo canke hehe, basigaye babishira mu mabage.
amabage. Igihe kimwe ndiko ndasengera umudamu umwe, hariho bage yambaye ahantu. Iyo bage ndiko namusengera, impwemu mbi zitangura kuribwa, ziraribwa zikaribwa zifata ya bage zishaka kuyicomora. Ndavuga nti hari ikintu ngaha. Ndamubaza nti tugaruke gato, iyi bage wayikuye? Ati iyi ni kado nahawe n'umusenegari. None byari bivuye kwira yiguhe n'ibindi byinshi. Uno munsi Rw'Isi iri kwirinjira yinjizamo abantu. Ejo umwana wanje atora bage ntazi yayikuye, mbona atanguye kuyambara. Namubwira nti iyo wayikuye? Ngo nayitoye. Namubwira nti iyi nyene watoye niyo dutegerezwa kuja guta. Ntituzi yijiva, ntituzi n'uwayitaye, ntituzi ico babigiriyeko. Be muriyumvira igihe duhagaze imbere turiko turasezeranya abantu bagiye kubaka ko basengera bage bakazambikana. Murumva yuko bifise agaciro kandi bishobora guherekezwa n'ikindi kintu gikomeye. Mbega iyo mumbonye mfise bage bisigura iki? Bisigura iki? Bisigura ngo ni mwisezerano. Haleluya. Imbwira ngo ntungore ntunderanje. Ndi mwisezerano. Nico gituma hari ibintu byinshi no munsi abantu bariko barinjiramwo badatahura yuko umugwaniza ariko arabinjiramwo. Isi Satani yatanguye kwikorompa, simwe ngo yatanguye, yarayikorompye, il est corrompu. Isi yasambuse. Byahereye he? Ukwifuza kuva mu maso ngo raba neza, birabe neza. Ubibona gute? Ubona ko ari top, yatopesheje. Ubu abantu basigaye banatopesha muri sport. Ukibagirwa ko agiye muri sport cyangwa agiye mu bindi. Iyi ni mico y'isi dukwiye kuberamo maso. Iri jambo rimazemo iminsi uko numva yuko abakristo dukwiye kuba maso, ntitwishushanye n'iby'iki gihe, ntitube nk'isi. Icanyuma, l'orgueil de la vie. Mu Kirundi havuga gute? L'orgueil de la vie. ubwibone bw'ubu bugingo. Ubwibone bw'ubu bugingo. Urazi mu Giswahili ngene bavyita? Kiburi cha uzima. Womenga ni jambo ryiza, ariko kiburi yuzuye ubwibone bw'ubuzima. Ibi navyo Satani ariko arabikoresha ku bantu bamwe bavuga ngo nzoba quelqu'un canke ndi quelqu'un kuko mfise. Mbega murazi amashuri yanje, mbega murazi ibihugu naciyemo. Ari umuntu imbere yo gutangura kuvuga ubutumwa yavuga ibihugu byose amaze kugendamo, agacashiramo n'ivy'indege yaciyemo hejuru kugira yerekane ko ari umuntu adasanzwe. Umva aho hose yarahashitse. Abandi nabo ngo bavuga butumwa interplanétaire. Bisigura iki? Si internationale, si sama nation. Amaze kuja kuvuga ubutumwa muri planète Terre, no muri planète Mars, no muri planète Jupiter. Sinzi ubutumwa yavuze ubwo aribwo. Ico bita kiburi cha uzima, ubwibone bw'ubu bugingo, ni kimwe mu bintu Satani ariko adugisha abantu. Araguha ingazi, duga, bandanya, duga. Ariko iyo ngazi ni yiwe. Ashatse arakwega, kandi akweze benshi bikubita hasi, bikabagora ko basubira kuvyuka. Abantu n'umunsi bariko baragwanira cyane statut bafise, igihagararo bafise. Nzoshika ahantu numva ko ninaba mfise ibi nzokwemegwa. Uno munsi Satani akwereka yuko atawukwemera, atawugukunda, atahurashika.
bigaca bikubitira ko yuko mu ishengero natwe twigisha bamwe bariko bigisha kurondera cyane ivyubahiro no gushigwa hejuru. Izo nyigisho zikaca ziba umuzi mubi uko abantu aho kurondera Imana arishira hejuru umuntu, barondeye inzira zabo zo kwishira hejuru, bakabikoresha ijambo ry'Imana kugira ngo bavyure ukwibona k'umuntu, ukwereka umuntu yuko ari gitangaza, icyo ashatse kiba, ahamagara ibintu bikabaho. Ariko jewe sindema, jewe ndikiremwa, nagiriwe ubuntu n'Imana, yangiriye ubuntu n'ibyo mfise byose si ibyanje, naje ubwanje sinigaba, ngo naguzwe igiciro kugira ngo simbeho uko nigombeye, ariko mbeho mpimbara uwancunguye. Kiburi cha uzima, l'orgueil de la vie. Hageze ahantu umuntu wese yumvira ngo jewe ubuzima bwose buri centre kuri jewe, wambonye nashitse, twebwe iwacu, twebwe nitungana namwe. Bene data, izo mvugo ni imvugo zerekana systeme y'isi, kwereka yuko udasa n'abandi, yuko uri gitangaza, umenga ntugendera ku inosi, umenga nawe ntutegwa n'itiro. Ninde muhanga adasinzira? Iyo udasinziriye uba ufise ikibazo. Bitwereka ngo twese turi bamwe, ariko twagiriwe ubuntu n'Imana. Kiburi cha uzima, ubwibone buriko burasambura abantu, ariko kandi bwasunitswe n'umugwanizi kugira ngo akwereke yuko uragahambaye, uri gitangaza, nta curi, nta nico ufise atari ico wahawe, nta curi atari ico Kristo yakugize. Isi ivyo iriko irakora, ndashaka ngo abakristo duhaguruke tubone maso, tube maso, dutahure ibihe tugezemo. Ukwibona, kwifuza k'umubiri, ukwifuza kw'amaso, ubwibone bw'ubugingo tubishire hasi. Ngibi vy'Imana ishira hejuru, ahubwo ngibi nibiki? Ukwihangana, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, ukifata, ntutubwoko, hagarara neza. Ushobora guhabwa ibintu bitagira uko bingana, ariko ivyo bintu akaba ari byo bigiye kukwinjiza mu muriro udahera. Ifate, ihangane. Abenshi baza kwakira ibintu bigasambura ubuzima bwabo, kandi Imana yari ifite umugambi mwiza ku buzima bwabo. Ihangane. Icyo Imana ishira imbere, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ukwifata n'ukwigumya, ni kimwe mu vyamwa vya mpwemu yera. Icya kabiri, la générosité, ukugirira neza abandi, ugutanga. Isi kwereka ngo ufise uri quelqu'un, ariko nashaka kubwira ngo ahubwo utanga ni ufise agaciro. Si ivyo ufise bikwiye guharugwa, ahubwo ni ivyo ufise mu bandi, ni ivyo wahezagije abandi, bifise agaciro ku buzima bwawe. La générosité, ugutanga, kuzohagarika kandi ni mpwemu mbi y'ugushaka kwikunda, kwironderera gusa ivyawe. Ni jewe ubwa mbere na mbere nkwiye kuronka, ariko mutange nk'uko Imana yabagiriye ubuntu, nawe mugirire ubuntu abandi. Ikindi Imana iha agaciro ca gatatu nagomba kuvuga, c'est le service dans l'humilité, ugukorera abandi uciye bugufi. Ugukorera abandi uciye bugufi ni kimwe mu vy'Imana yifuza ku bantu bitirirwa izina ryayo. Mbega ni ngaha kugira ngo ndabakorere, canke ni ngaha kugira mu nkorere? Aho ukorera uriho kugira ngo bakorere canke bagukorere? Ni muri chef uri wese biragusaba uguca bugufi. Umurongo wa nyuma wa 17 uvuga gute? Mumvirize umurongo wa nyuma. 1 Jean 2 verset 17. Yohani wa mbere kabiri umurongo wa 17 uvuga gute?
kandi isi iriko iherana n'ivyifuzo vyayo. isi iri kwiherana n'ibyifuzo Ariko byayo. ukora ivyo Imana igomba yamaho ibihe bidashira. Haleluya. Isi iri kwiraherana n'ibyayo, ariko naho isi iri kwiraherana n'ibyayo, ukora iby'Imana igomba, wubaha Imana, azobaho ibihe bidashira. Kuvuga ngo wewe nta herezo rihari, ariko isi iri kwirahera. Nagomba mperahereze kuri iyi nkuru. Umugabo umwe yitwa Budushi. Budushi yari umuja, umu-esclave mu gihugu kanaka muri Afrika. Budushi yari yatwawe nk'inyagano, yari umu-esclave ibwami. Shefu wiwe yari umwami. Budushi harageze igihe aratera imbere. Umwami aramukunda cyane, amuha agaciro gakomeye, amuha kurongora ibintu bimwe bimwe, aba umuntu atonye ku mwami. Ariko Budushi yari umuja. Igihe kimwe kiragera yaho muri ico gihugu hari umunsi yuko abarabaja bose barekugwa. Murafise uruhusha yuko abaja bose abashatse gusohoka bakava muri esclavage, bakava kuba baja, barashobora gusinya bakabasohora. Ariko utabishatse nawe nta kibazo, arashobora kwigumira ngaha. Ico gihe kiragera, barabaza Budushi, Budushi, urashaka gutaha cyangwa ushaka kuguma ngaha? Budushi aravuga ngo ndaguma ngaha, kuko yaraguwe neza. Kumbura iwabo hari ibintu bimwe bimwe ataronka ibwami, aravuga ati ndaguma aha. Itegeko ryavuga rero yuko ugumye ngaho baca bamwambika ikimenyetso cy'uko abandanya ari umuja aho hantu. Aca abandanya ari umuja, cya kiringo kiba kiraheze, yamaze guhitamo. Budushi imyaka iragenda, ibintu bigenda neza, abandanya atera imbere, agubwa neza. Abantu bose baje gusaba ijambo umwami bagaca kwa Budushi. Budushi yari umwishikira, ariko yari yibagiye yuko ari iki? Ari umuja. Igihe kimwe umwami arapfa. Umwami apfuye, hari itegeko Budushi atarazi. Iryo tegeko ryavuga ngo iyo umwami apfuye, mu kumuhamba bamuhambana n'umuja wiwe yakunda cyane. Iryo tegeko ntaryo yarazi Budushi. Umwami barategura aho bamuhambira, barimba ikinogo, hanyuma umusoma amategeko acarasoma amategeko, aravuga ati turagiye guhamba umwami twakunda cyane. Nkuko imigenzi bivuga, ategerezwa kujana n'umuja yari akunzwe. Budushi atera induru. Budushi aravuga yuko ikiringo ciwe cyari cyaraheze. Baramubwira ati oya Budushi, warasinye, n'ikimenyetso kiravyerekana uragifise. Baramufata, baramuboha, bamushirana mu ivu n'umwami. Sije no wahera. Bibiliya imbwiye iki? Bibiliya imbwiye ngo kandi isi iri kwirashira, ishirana n'ibyifuzo byayo. Ikibabaje nuko uno munsi hari abo Yesu yabwiye ati uno munsi murashobora kubohoka mugahabwa ubugingo budashira. Ariko ikibabaje uno munsi bariko bavuga ngo rindira bona nihere, rindira mbanze ndongogwe, rindira daboro wa muntu afere turimo tubanze tuyiheze. Budushi, ndakubwira ko igihe cyageze yuko ushobora kubohoka ugataha ukaragwa ubwami bw'ijuru. Birashoboka muri Kristo Yesu, kuko isi iri kwirashira n'ivyayo byose. Ariko abamaze kubohogwa, abamaze kuba muri Kristo Yesu, ngo bazobaho ibihe bidashira. Muri Kristo Yesu hari ubugingo budashira. Urashobora guhitamo uno munsi gutandukana n'isi n'ivyifuzo byayo, kuko isi iri kwirashira.
uhisemo iki uno munsi? Satani ariko akoresha ingufu ziwe zose, akoresheje impwemu y'ukurongora inosi afise kugira ngo azibye, azibize, akamanganye, asamaze abantu, ariko batwara mu byipfuzo byaho bari mu bushakanye n'ubusambanyi butagira izina. Abandi babibamo ijoro n'umutaga, abandi bakwezwe n'amaso yabo, bafise ivyo bariko barahamira, abandi buzuyemo ubwibone. Ntushobore kumukorera kuri diplome yiwe, ntumukorere kuri rang social arimwo, ntashobora kwicarana n'abantu atazi iyo bavuye, kuko umenga we ntaba mu isi. Ni ikibazo c'ubwibone bwuzuye hano ku isi. Wari uzi yuko mu ijuru ata protokoli bazovuga ngo jewe sinshaka kwicara imbere? Mu ijuru bazotwicarika aho nyene bashatse, kandi niwisanga wicaranye na Mobutu ntuzovuga uti jewe iri juru ndarivuyemo, uzorivamo uje. Nico gituma ubwibone dukwiye kubusiga ngaha, dukunda Imana n'imitima yacu, twicishe bugufi imbere yo kwidicisha bugufi. Birabishe iyo igucishije bugufi, ariko iyo bikoze naho nyene, iyo bikoze ukiri muzima n'ubuntu bugiriwe, kuko urashafise akaryo ko kwihana. Ariko igihe uzobabwiga uti nta kibanza ufise ngaha mu ijuru, iwawe ni mu muriro, aho hazoba ari mu marira, kujya insya z'amenyo, atagusubira guhindukira. Ndasaba ngo duce bugufi, umwe wese asengere mu mutima wiwe, yiyumvira ikibanza isi ifise mu mutima wiwe. Isi n'urukundo rw'isi bifise ikibanza kingana gute mu mutima wawe? Nibiki biriko biragwanira mu mutima wawe vyanse yuko urekura, vyaranse kuheba? Umaze kumva impanuro nyinshi ariko vyakunaniye. Ico nico cerekana komos systeme y'isi ingene iriko irakora. Imana idufashe kandi tubabarire. Numva twosenga Imana, wotanga ukaganiriza Imana yawe mu mutima wawe uciye bugufi gose. Mana, aha hantu ndacakwegwa, aha hantu ndacatwagwa, aha hantu ndacafisemo intege nke, ariko ndagukeneye mushoboze. Fasha, sishaka gusambura ubuzima bwanje, kandi wangiriye ubuntu kantera iteka, ukama kukumenya. Ndashaka kushingira intahe. Mpindura Mana, mpindura ubuzima bwanje. Ukwifuza k'umubiri, ukwifuza kw'amaso yanje byarengeye ubuzima bwanje. Numva ndiko ndatwagwa ahandi hantu nashaka, sindashaka Mana. Shaka wewe, mbohora, nkiza. Senga mutima wawe, bwira Imana mutima wawe ngo ntimugakunda isi n'ibiri mu isi. Urukundo rw'isi ruri muri twebwe, urukundo rw'Imana ngo ntirushobora kuronka ikibanza iyo urukundo rw'isi rwuzuye. Ndikunda Mana, mbabarira. Uvuga uti ndakwegwa n'ibi, mfasha. Shaka gushira mpagarike iyi mikwegano y'ibi bintu biriko binjana mu nzira itariyo. Fasha Mana. Hallelujah. Urukundo rw'isi ntirukabe muri mwebwe.
Satani ariko arakora ibikomeye byose ashoboye kugira ngo ahuvye abantu, asambura ingo, asambura imitima. Oh, Rabosaya, Bosaya, Mosaya, Mosaya, Radestashnebe, Michael, Yamosaya. Hallelujah. Ndashaka kubwira abumva ko bakeneye kubohoka bagahindukira bakihana ibyaha byabo bagakira, badakeneye kuba nka budushi kuko isi iri kwirahera. Baduze intoki zabo dufashanye gusenga kuko igihe cyabo cyo guhindura ni ikinyene. Urafise uruhusha rwo guhunga ukizera wapfiriye ibyaha byawe ku musaraba, agaharira ibyaha byawe, akagwambika ukugororoka, akaguha ubugingo budashira. Urashaka guharirwa ibyaha no guhabwa ubugingo budashira? Duze urutoki aho wicaye ndagufashe dusenga Imana. Haleluya. Haleluya. Turacunamye iyumvire. Imana ihezagira abadugije intoki, mwebwe nyene iyumvire. Urashaka kuguma muri bwa buzima cyangwa ushaka guha ubugingo bwawe Kristo Yesu? Utari muri Yesu uri en danger, kuko Satani agufise ku bubasha bwose, ariko harahiriwe bari muri Kristo Yesu. Non seulement nta bubanza ruzobatsinda, ariko kandi ngo bari mu bwigobeko bw'isumba byose, bari mu bwigobeko bw'isumba byose, bari mu gitutu cy'ishobora byose. Haleluya. Ukeneye guha ubugingo bwiwe Kristo Yesu, aduze urutoki ndamufashe gusenga. Imana ibahezagire. Hari abandi? Haleluya. 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 Tugiye gusenga. N'aba bantu badugije intoki ndabasabe bahaguruke aho bari. Bahaguruka aho bari ndabafashe gusenga. Nababonye, Imana ibaho umugisha. Shengero turashobora gushima Imana ku bwa bene data. Haleluya. Haleluya. Ndasaba uri hafi yiwe mufata ukuboko aho uri musengere. Dusengera bene data. Aba bahagurutse turashaka tubarongore muri no sengesho. Aho muri Imana irabazi kandi Imana irababona. Iyo nyene ishobora kurenganya amaso y'abantu igashika n'ibwina mutima wico yaganiriye n'imitima yayo. Kandi iki kintu mwe kwibaza ngo gisanzwe, ariko nikidasanzwe kuko gituma ubuzima bw'umuntu buva mu rupfu buja mu bugingo. Reka dufashanye gusenga. Murasubira no mu majambo muti Mwami Yesu, turaje imbere yawe, turatawe ko udashobora kwikiza kandi turabanyabyaha, ni wowe ushobora kudukiza. Dusabye imbabazi, twatuye kuri umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Reka izina ryawe Mana ryamamare mu bugingo bwacu. Twihakanye Satani n'ibikorwa byiwe byose, tubaye abawe Yesu ibihe bidashira. Mu izina rya Yesu nsenze, amen.
kadusenga Imana. Ndakweretse Mana aba bene data waganirije imitima yabo. Ndagushima ku ntambuko wavuganye n'ubugingo bwabo birengeye iby'amajwi y'umuntu bashobora kumva. Ndasaba ngo mpwemu wawe agendere ubugingo bwabo, ubakore ko mu buryo special, ubatahuze yuko ibyaha byabo bitabwa mu kiyaga cyo kwibagira, ukabambika kugororoka, kandi ubagendere Mana mu buryo budasanzwe. Izina ryawe rihabwe icubahiro mu buzima bwabo, mu izina rya Yesu dusenze, amen.